Shalom shalom, amahoro ya Yesu Kristo abane nawe. Waramutse neza canke se wiriwe, how are you doing? Ndaramukije umuntu wese ariko aradukurikirana, ushobora kuba ari ku murango canke se ari ku mugoroba bivanye n'ikibanza uherereyemo ku isi. Mwami Yesu aguha umugisha, ndagukunda cyane kandi na Yesu Kristo aragukunda cyane. Nitezwera Justin ni uri kurumva kandi wasanze gushikiriza kino kiganiro Ubushobozi bw'ijambo iminsi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. I love you too, love you so much, God bless you. Yesu Kristo abagirire neza. Turashimiye cyane abantu badahengeshanya kutwereka urukundo rwabo no guparticipa mu buryo budasanzwe. Yesu Kristo abagirire neza, biyereke kandi ababe hafi, arushirize kubashigikira no kubiyereka. Uyu munsi rero dufasta umwanya wo gusenga. We want to pray. Ndagomba nsengere umuntu wese yakurikiranye zino nyigisho. Turagomba dusenge kandi turabandanya n'amasengesho. Izi nyigisho zibandanya ku munsi wa mbere. Ntusibe n'umunsi n'umwe we watanguye zino nyigisho. Ndagusabye ntusibe kubera ko zizogufasha cyane gose. So hari indoto maze imisi urota, uri kuramanuka mu mva, uri kuragwa mu kinogo, uri kuramanuka ikuzimu, bariko barakuniga, abantu ubona bariko barakuniga. Hari icyo bitwa nightmares. Nightmare abantu benshi bakunda kwibaza ngo ni ibintu biza ari ibintu bisanzwe juste bitari bihari. Ndakangutse numva umenga hari ikintu cari kiri ngaha anye, numva umenga hari ikintu cyagomba kungira nabi, ukibaza ngo wamenga cyagomba kugira nabi. It was there, spirit was there. Hari mwemu hafi aho bagomba kuguhambura muzima. Hari abandi bibona bariko baramanuka, ndaguye mu kinogo, ukaca ukanguka, ndacari muzima, ntacyo nabaye, ntago napfuye. Baguhamvye uri muzima, abarozi baguhamvye, wewe ubona ko utapfuye, but they have finished you. Bakurangije spiritually. You are alive physically, ariko spiritually you are dead. Imana idufashe cyane gose. So igihe cyose urose indoto nk'izo, don't ignore them. Ntuzifate ibisanzwe. You just sitting, uri kumwe na musaza wawe atakiriho, yapfuye mu ijoro, uryamye ukabona yakugendereye, yaje kuramutsa, yaje kuraba, ukabona yariyo n'abandi my dears bavyuka bakabona bicaranye na mama wabo atakiriho, na se wabo atakiriho, na sokuru wabo atakiriho, bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Nyokuru wawe ntakiriho, mugabo arakuvyura mu ijoro mukicarana. You are in trouble. Usibazo vyinshi cyane. That's why open your eyes, ukanure. Kristo Yesu acagagura imigozi yose. Hari umugozi wa generational curse, umuvumo wo muri kahise k'ubuzima bwawe, ukuboshe kandi ugufashe kandi utifuza gupfa kukurekura. That's why your eyes must be opened, kugira ngo ube delivered, kugira ngo ubohoke. Imana gukore ku maso kandi gukize kandi kubohora. Reka ubushobozi bw'Imana uhindure destiny yawe, uhindure idea yawe, bugukore ku maso kandi bugutabare kandi bukubohora. Imana ikwiyereke mu maja no mu maza kandi gukoreko mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Kandi agusengera Mana mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data ndamusengeye, mwiyereke kandi umugwanirire. Reka ubushobozi bwa Yesu Kristo bumutabare, reka ubushobozi bwa Yesu Kristo bumubohore, reka ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo yatubambiwe bwinjire mu buzima bwiwe,
mwami Yesu umukure mu minyororo ya Satani, umukure mu migozi y'umugwani Satani, umukure mu migozi y'abapfumu n'abarozi. Amaze igihe arota, hari abandi barota bari ku nzu babahoze bamwo kera, bakayirota bayijeko, kandi buri gihe iyo bayirose bayijeko baca batakaza ama opportunité, baca batakaza imigisha yabo, baca batakaza amahoro yabo, baca batakaza ubuzima bwabo, baca batakaza ubugingo bwabo, baca babura umugisha wabo, ivyabo vyose bica bipfa kandi bakiri bazima. Mana nyagora ku ngoma, ndamusengeye umugenderere, ndamusengeye umubohore, ukuboko kw'inkomezi kumutabare, ukuboko k'ubushobozi kumubohore kandi kumukize mu izina rya Yesu Kristo. Hari abandi barota bariko baratwagwa, hari abandi barose bariko baratwagwa n'amazi, hari abandi barose bariko baraguruka mu kirere, hari abandi barose indoto mbi. Imigozi yose muri kahise muboshe, imigozi yose yo muri kahise k'ubuzima bwawe iboshe ubuzima bwiwe, iyo turayicagaguye icike. Tangura gusenga witandukanye n'imigozi ya kahise, tangura gusenga witandukanye n'inyatsi, tangura gusenga witandukanye n'amablokaje n'imizimu y'abapfuye, n'imwemu bizikuzimu, n'imwemu bizabarozi. Every demonic spirit which is tying your life, separate yourself from them. Itandukanye nazo, itandukanye n'izo mwemu mbi, itandukanye n'iyo mizimu. Ambara ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana bukubohora, ubushobozi bw'Imana bugukize, ubushobozi bw'Imana butabara. Indoto mbi zikurekure, indoto mbi ziguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, bohora uyu mwene data, akogwe ko n'ubushobozi bwawe, akogwe ko n'inkomezi zawe, yakire kubohoka guhera uyu munsi. Agahinda yatewe n'imizimu y'abapfuye kamuveho, kamurekure. Agahinda ategwa n'abapfuye kamuveko mu izina rya Yesu Kristo. Inyatsi n'amablokaje, icankiro kimurekure. Let him be delivered, let her be delivered in the name of Yeshua HaMashiach. Yakire ubutabazi bwawe, yakire n'ukuboko kwawe n'imbabazi za mpwemu yera izina rya Kristo Yesu Mwami. Amen. Yesu Kristo akugirire neza. Urashobora kutwandikira kuri nimero wifuza kuronka ubutumwa bwiza imisi yose: 69 hanyuma wifuza gusiguza indoto naho ni kuri 62 31 14 ubusa 1 62 31 14 01. Stay blessed. Mwisha wa Yesu Kristo ubane nawe. Yesu agwezagire cyane.